hama nkaba ndi president fondateur w'umugambi witwa Piebu abanyeshaka le Parti pour l'indépendance économique du Burundi. Hama muri kino gihe nkaba mperutse gutegwa iteka rikomeye na nyine icubahiro mukuru w'igihugu, nkaba ndongoye inama nkuru y'igihugu ijejwe ubumwe no kunywanisha abarundi. Rero icyo nagira nshikirize ni giki. Icambere nagira nkenguruke cyane nifatanije n'abavuze imbere yanje. Nkengurukire cyane iki gikorwa umugwi severe umaze gukora, novuga nti irisemo umaze gushikako. Nta muntu numwe ngaha atigize utabibona cyangwa adashaka kubitaha. Urabona ko igikorwa ari gikorwa gikomeye gose, kandi ari gikorwa kizokwerekana ukuri, kigahesha iteka igihugu, abarundi buno munsi n'abarundi bo muri kazoza. Novuga nti mugeze kwisemo kuko mwavuze ko ibikorwa mufise ari guhera mu mwaka w'igihumbi 1885 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2008, naharuye nsanga ni imyaka birenga ijana, ni nk'imyaka 123. Murumva ko ico gikorwa mugifise ari kinini. Hari nubwo mu nyuma zovuga ati ahubwo ni nyuma yaho harakenewe n'ukundi kuri, navyo ntarige bizova bishika. Rero nagira nkenguruke gose yuko yose mugeze ko ari semo nini, kandi gikorwa kiracabandanya. Ntawo shoka avuga ngo ibi ntimurabikora, ngo ibi ntimurabikora. Umwanya uracari imbere yanyu, umwanya uracari imbere yacu. Ntawo ukora ibikorwa byose umwanya mutoyi, igikorwa cyose gifata umwanya. Ariko rero icyo nagira mvuge nuko umuntu aravye ibintu byose mwatweretse, benshi vyatubereye nk'ubwa mbere tubibona n'amasanamu ameze uko ameze. Nubwo ntabwo abarundi sinzi yuko tubonye bijya bintu sinaza ko n'ibindi bintu tuba dukwiye kuvuga, kuko n'ibintu biteye agahinda karengeje. Nubwo biteye agahinda karengeje, twabonye yuko uruhara nyamukuru ku gikorwa mugezeko, mwaravuze yuko mwarashikije yuko ariho nyabwoko byakorewe abahutu, hama haraba n'ubwicanyi mu biyaya vy'imbo cyangwa se ku nkera za Tanganyika z'ubwoko bw'abatutsi n'ubwoko bw'abatwa, nabwo nyene bwa bwarashikiwe nkuko mwabishikirije. Rero turabona ko leta y'ico gihe ariyo yari ifite uruhara rukomeye cyane mu gutegura ako kabi kabishe. Leta y'ico gihe niyo yagize uruhara rukomeye mu gutegura, mu gutegekanya, mu gushira mu ngiro icyo gikorwa kibishe. Nashaka mvuge yuko leta y'uno munsi kw'izindi leta zakwirikiye zitashoboye kubikora ngo zibikure mu nzira, nagira nsabe yuko leta y'uno munsi yokora ibishoboka, kandi muriko murabikora nkuko mwashinzwe iki gikorwa. Mugabo hariho ukuntu ibikorwa bitari kubinyaruka nkuko vyategerezwa kunyaruka. Abantu bagize ingorane guhera muri iyo myaka y'1972 bakiriho uno munsi, bakaba bakibona ibintu vyabo. Sinovuga ngo ababo bagiye niba bagarukane, ntibishoboka. Mugabo leta nk'umuvyeyi w'abarundi twese, abantu babuze ivyabo 72, abantu banyazwe ivyabo 72 n'inyuma yaho, uno munsi bakaba bakibibona. Hakaba hariho leta uno munsi yatowe n'abenegihugu, hakaba hariho inzego z'ubutungane. Twasaba yuko bokora ibishoboka abantu bagasubizwa ivyabo mu maguru masha, kuko igihe cyararenze. Amarira amaborogo yarabaye umurengera, nkuko umenga igihugu nta bantu bitayeho gusubiza
abantu ibintu vya bene vyo bari basanganywe kandi babivuze babishikirije. Hariho cyo nagira mvuge umugwi Commission nationale terrestre bien CNTB ujya mugwi mu gihe cawo hari ibintu vyagaragara yuko hari abantu bari kurashikirizwa ibintu vyabo bikaboneka bikagaragara bivanye n'ingene bakora, bamwe akabagabanirizamwo kabiri, mwe gatwara igice undi agatwara igice, bamwe ukamengo bose barashimye, hama barasubira barakora mugo barabona yuko ivyo bintu bituma abene gihugu imiruho, amaborogo, amarira agabanuka, n'abavuye hanze bakagira gute, bakaronkaho bashikira. Mugabo no munsi nka CNTB itari kwirakora, kibazo gikomeye. Umuntu ashafataho nk'uko umenga ibintu byarahagaze, utashoboye gusubizwa twiwe byaraheze, abantu bose bamwe bagenda bafise amakuru ya buri munsi ntibikunda. Urumva hari abantu benshi batagira uko bangana, bari mu mwiheburo, bavuga ati none CNTB nawe yaragiye itadutunganirije, yaragiye atacu dukoreye, amazi yacu turayabona, amatongo turayabona, ivyacu turabibona. Iyo yari CNTB ubundi iri kwirakora. Nukuri nugusaba yuko uyo mugwi twarumvise ingene biriko biratera bitera intambwe, konyara ugasubira ku gikorwa ugatunganiriza bene gihugu. Ariko igikorwa naco ca severe ciharije twabonye, leta nifata ibintu mu ntoki, kuko ni leta y'ico gihe yavyononye. Leta y'uno munsi nifate ibikibazo mu ntoke, igire gute, nukuri ihoze amare y'abene gihugu. Nta yindi nzira ihari, nta nundi ari ukubikora atari leta ikoresheje iki, ubutungane ni bukore, ya ubutungane bwakora uko buteza gukora mu mwanya muto ushoboka. Ibikorwa byinshi biba byaragize gute, ibibazo byinshi biba byaratoye umuti. Mugabo twamatumva na nyine cyo avuga yuko ubutungane budakora, ubutungane butevye imanza, ubutungane budatunganiriza abantu ku gihe. Ibyo byose bigwiza akababaro kabene igihugu, kandi bigatuma bishobora gutera iki, ingorane. Rero jewe nagira mpereze ko kimwe, murabona yuko Uburundi mu bisanzwe uno munsi hariho ibikoresho bikwiye byo kubaka amahoro akwiye yuzuye mu Burundi. Turafise ibikoresho bikwiye nk'igihugu, turafise amasezerano y'ubumwe bw'abarundi biyemereje abarundi bose, turafise amasezerano yo kugarukana amahoro mu Burundi ya Arusha, amasezerano ya Arusha yo kugarukana amahoro mu Burundi, turafise ibwirizwa shingiro, turafise n'ibindi. Ivyo vyose bikoreshejwe, bamwe bose bagakora ivyo bajejwe gukora, ntaco buza yuko turonka amahoro mu Burundi yuzuye uno munsi akwiye. Ivyo bintu byose byitwa abantu b'impunzi bakiri hanze, ibihumbi amajana n'amajana, bagashobora gutahuka. Ntidushobora kugira ngo dutsinde Rurayi, turye umuceri, turye amafiriti, tugire gute, hariho abarundi bene wacu bari hanze mu mahanga batagira uko bangana. Dutezwa kwikubita agashi, umwe wese haratezwa kwikubita agashi akaraba. Hariho agahaze, ako gahaze rero kazokugwaho n'iki, umwe wese ugwego rwose nirukore ico rujejwe. Ikibazo gusa na amafise arico canyuma ngira mpereze ko ngira ngo baraza kwinyishura sinzi, cankwa bavuga ko bakurira abandi kuruta abandi ngira baza kubitubwira, nibabongera ijambo ntavyo nzi. Iki kintu kijanye no kurekuriranira severe, Commission Vérité Réconciliation, kurekuriranira. Iri jambo je kurekuriranira ryamarinera ikibazo, gusaba imbabazi no kugirirwa ikigongwe. Bantu uzonsaba imbabazi hama ndakugirira ikigongwe, ico kintu baraza kumfasha bakinsigurire, kuko mu masezerano y'umwe bw'abantu bavuga yuko abarundi bazohariranira bakagiranira ikigongwe, hama bagatangura ubuzima bwiza bushasha. Ivyo bintu rero nivyo vyitwa abantu b'impunzi bakiri hanze, ibihumbi amajana n'amajana, bagashobora gutahuka. Ntidushobora kugira ngo dutsinde Rurayi, tujye umuceri, turye amafiriti, tugire gute, hariho abarundi bene wacu bari hanze mu mahanga batagira uko bangana. Dutezwa kwikubita agashi, umwe wese haratezwa kwikubita agashi akaraba. Hariho
mu ijambo ry'Imana baravuga bati mbega none uwatugiriye nabi tuzomugirira ikigongwe imbabazi inshuro zingahe? Inyisho murayizi, munyisho murayizi, muzomugirira ikigongwe ibihetangabo indwi. Rero abantu baza kuhamfasha abantu bahumva neza. Mbega twe twabuze ibintu, mbega twe twabuze abantu, mbega twe twabuze ibyacu, mbega twitege yuko ababidukoreye bazoza kudusaba ikigongwe kugira tubeho neza mu mahoro? Cankwa mbega twe twibwe ibyacu, twatwawe abacu, mbega tuve hasi twature tuti turagiriye ikigongwe abatugiriye ibi nibi, turashize amaboko hejuru imbere y'Imana? Kuko atari uko nguma mbona umengo tuzoguma ahantu tuguma tuzunguruka. Murazi yuko nta rugo na rumwe, nta muryango n'umwe muri kino gihugu utakozweko n'amahano yaciye mu Burundi ngaha, nta n'umwe. Atari mu rugo iwanyu ubwo nyene, ni kwa mwene wanyu, ni kwa so wanyu, ni kwa senge wanyu hajya. Nta rugo na rumwe rutakozweko n'amahano yashikiye Burundi. None baraza kumfasha no gusubiramo, twitege yuko badukora ivyo bintu bazoza kudusaba imbabazi kugira tubababarire. Mbega nimba batakiriho bizogenda gute? Cankwa se tuve hasi twature tuti twebwe twarabagiriye ikigongwe, ivyabaye ntibizomparugwe. Ndabivuze mfatiye ku ijambo uhazorongoye igihugu Ntibantu ya Silvestre yashikirije. Murazi ko nawe nyene yakozwe ko n'amahano. Yaravuze kumbonesha kure ngaha, aravuga ati jewe kuvyashikiye mu rugo rwanje n'umutambukanyi wanje narashize amaboko imbere y'Imana, naratuye, naragiriye ikigongwe abo bose bo barashoboye gukora icyo kibi kibishe ku mutambukanyi wanje, ati kandi narabahariye ibisigaye n'ivy'Imana. Rero nagira ngarukirize ngaho mumbare ko nafashe umwanya muremure. Imana ibahezege.